uko ikirere kizoba kimeze ejo ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 28 mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2026. Imbere y'umutaga hitezwe ikirere kizoba hakirimwo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hasi kurusha ahandi bikazokwibonekeza ibururi mu ntara ya Burunga hamwe n'Igitega mu ntara ya Gitega kuri dogere Celsius 13. Inyuma y'umutaga haritezwe imvura ibururi mu ntara ya Burunga, imuramvya mu ntara ya Gitega hamwe n'ibujumbura mu ntara ya Bujumbura. Ahasigaye hakaba hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hejuru kurusha ahandi bikazokwibonekeza mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura kuri dogere Celsius 30. Hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe c'isaha 12:10 z'agatondo riheze rirenge igihe c'isaha 12:08 z'umuhingamo. Nuko rero aha niho hagarukiye amakuru y'ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Adeline Ngenzebuhoro nije nayabashikirije, mwakoze kuyakurikirana.